amakuru atandukanye kuri Omega Radio. Ni kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga jamye radio. Mwavyumvise ni kuri Omega Radio, umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi mugiye gushikirizwa na Hervé Habonimana. Ingingo nkuru zigiza aya makuru zikabarizi: gushikana Abarundi muri demokrasi, ku butungane bw'ukuri, ukongereza itunga ry'igihugu n'ibindi ni zimwe mu ndoto y'incungu y'ukwikukira ko Abarundi umuganwa Rudoviko rwa Gasore imbere y'uko agandagurwa na basesa nkuyoze. Uyu munsi niho hari hatunganijwe kuburanisha urubanza rwa RSF Bonesha FM kwitwara ikigo kijejwe kugenzura ibinyamakuru Sense. Ugo rubanza rukaba rutashoboye kuburanishwa kuko umushingwamanza w'ikigo Sense atampapuro zikwiye yari yaje yitwaje. Ivyo navyo bikaba bitashimishije na gato umuyobozi wa RSF Bonesha FM Leo Masango. Murano makuru mukaja kubikurikirana. Ubukene kubura uwatera inkunga ngo vyoba ari bimwe bituma abakenyezi batagaragara cane mu gikorwa cyo guhimbaza no gutazira Imana ku giti cabo, cane cane hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibikaba bivugwa n'umufasoni Priscille Neri Baranyikwa, umufasoni akongera akaba n'umuririmvyikazi ku giti ciwe. Mu makungu turaza kubageza hayavugwa muri Nigeria, muri Iraq, muri Venezuela, muri Peru na Equateur. Reka tubibutse ko mudukurikira kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu com akarungu gakitse radio akarungu gakitse Omega akarungu kajyamye radio akarungu kajyamye rimwe. Mukanya idoniro rya makuru. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana utegura ibikorane byawe. Ushobora kandi kuba uri umuririmbyi ufise ibiteramo wifuza gushira habona. Ushobora kandi kuba uri umunyengabire wifuza kumenyekanisha amareresi n'ibindi uri kurakora. Omega Radio irabigufashamo. Wifuza kumenya ingene ubikora? Twandikire ku nimero 71 390 294 canke 76 565 ubusa 81. Tukumenyeshe uko bikora. Omega Radio, Yesu araza vuba. Omega Radio, Jesus is coming back soon. Gushikana Abarundi kuri demokrasi, ku butungane bw'ukuri, ukongereza itunga ry'igihugu n'ibindi ni zimwe mu ndoto z'incungu y'ukwikukira ko Abarundi umuganwa Rudoviko rwa Gasore imbere y'uko agandagurwa na basesa nkuyoze. Mediatrice niyo mwongere. Imisi mike gusa imbere y'uko agandagurika umuganwa Rudoviko rwa Gasore, incungu y'ukwikukira ko Abarundi mu ijambo ryiwe yarashikirije imigambi n'indoto ziwe, aho kubwiwe yategerezwa gushikana Abarundi muri demokrasi, kwita shure ubutungane n'ibindi. Umviriza umuhisi umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Ico Abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze ukwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ivyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene, hari vyerekeye amashuri n'ibindi. Tuzogerageza kwitaba ivyo bibazo byose nk'uko bibereye. Ico nifuza cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Mukamwomenya ko hasigaye igihe gito ngo hahimbaza umunsi mukuru wo kwikukira kw'Abarundi, wamuhimbaza ugenekerezo rya mbere mu Kakaro. Urakoze Mediatrice. Uyu munsi niho hari hatunganijwe kuburanisha urubanza rwa RSF Bonesha FM gwitwariye ikigo kijejwe kugenzura ibinyamakuru Sense. Ugo rubanza rukaba rutashoboye kuburanishwa kuko umushingwamanza w'ikigo Sense atampapuro zikwiye yari yaje yitwaje. Ivyo navyo bikaba bitashimishije na gato umuyobozi wa RSF Bonesha FM Leo Masango. Jolie Fabiola Munezero. Urubanza rwa RCF Bonesha n'ikigo kijejwe kugenzura ibinyamakuru CNC rwari rutegekanijwe kuburanishwa uyu munsi, rwasivye kubw'impamvu z'uko umushingwamanza w'ikigo CNC ataje yibangikanije impapuro zikwiye. Ivyo navyo bikaba bitashi
vyashimishije umuyobozi wa RCF Bonesha Leo Masango, nawe akababaro kiwe akaba yakagaragaje muri ano majambo. Icatubabaje muri ibi bintu nuko uburanira ubuye gusense yaje afise impapuro nka zibiri kandi twandikiraniye impapuro zirenga 40 n'urwego sense twake turazihana. Nibitangaje rero yuko ubuye gusense n'uburanira atapfugiye bavugana kuri urwo rubanza. Urumva ni ibintu byo gutevya, ni ibintu bibabaje cyane kandi twebwe twifuza cyane gose yuko urubanza rwonyaruka, ivyuma byacu biriko birapfa, abakozi twari twarinye ngaho bari mu ibarabara bariko barakora, twari kuba twaratanze amafaranga ijya muri obere bita ipere ana obere urumvira kwirahomba, abanyagihugu nabo nyene bariko barabahombera kubera amaradi ari menshi, bararonka inkuru zitandukanye zo hirya no hino. Ni ibintu rero twebwe turiko turasaba yuko urubanza nyaruka cyane gose, sense nisure kuguma yiteza utunyoni kubera ni ibintu bigaragara yuko umuntu akuburanira tutamuhaye ibintu byose mwagiye mwegeranya muburana, kubera imburano burya zihera muri ibyo bintu tuba twarandikiraniye ko nawe atabifise. Birababaje cyane gose. Kuva twe twarasavye ko twugurura iradiyo RCF Bonesha turakwiza ibisabwa, baravyemera ko tubikwijije, mugabo bacavuga ngo mugabo ngo bagende barondere ngo rupapuro ko batakurikiranwa n'ibiki. Ubwo rupapuro nta namwe vyanditse mu bisabwa. Twebwe rero tuvuga yuko ntibashobora kudusaba ibintu bitarimo, twituye isentare kugira ngo ibitunganye neza. Tworangiza tubamenyesha ko urwo rubanza rwungurujwe ku igenekerezo rya 24 ruheshi uno mwaka nyene. Urakoze Jolie Fabiola. Ubukene kubura ubatera inkunga ngo vyoba ari bimwe bituma abakenyezi batagaragara cyane mu gikorwa cyo guhimbaza no gutazira Imana ku giti cabo, cyane cyane hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi bikaba bivugwa n'umupfasoni Priscille Neri Baranyikwa, umupfasoni akongera akaba n'umuririmvyikazi ku giti ciwe. Mediatrice niyo mwongere. Kubura uburyo bw'amafaranga hamwe no kubura ubafata mu mugongo ngo ni bimwe byo biri mu bituma abakenyezi b'abarundikazi batagaragara cyane mu muziki w'indirimbo mpimbazamana. Ibi bikaba bivugwa n'umupfasoni Priscille Neri Baranyikwa batazira mama baby, umwe mu baririmvyikazi b'indirimbo mpimbazamana hano mu Burundi. Ariko kenshi je nibaza yuko bivana n'ubukene cankwe babishaka bakabura inkunga, ibyo twita support, nico niyumvira. Ariko nabandi bikavana n'ubunebwe bageze muri aya mahaje yacu ngo bisigara ari vy'abana kumanya bayifata munenego. Ariko cyambere bakunde kwanza ingabire yabo yo kuririmba, nimba koko bari basanzwe abaririmbyi bakundi ingabire yabo, hama bamaze gukunda ingabire yabo bongere bayiharurire bayivomera amazi, nukuvuga nibacika intege kugira ngo bongere bavyuke basubire ku murongo mwiza. Aha mu Burundi tugira abamama nyene baririmba neza. Arongera gatera n'akama abashinga ntahe bafise abakenyezi bicaritse ingabire zabo muhira. Abafasha babo icoro babwira nibashikikira abagore babo, kuko Bibiliya ivuga ati ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwe n'amaboko yiwe, ngo w'igifu akarusamuza amaboko yiwe, ngo umutima w'umugabo wiwe ngo wama umwizigiye ngo umugore w'ubwenge. Bisigura yuko nabo bagabo bafise abagore bafise ingabire bajyamize, babavyure babakangure ati wewe ko waruririmba nibiki, ivyagufashe nibiki, ninde yaguhaye konje. Ndasaba abatware babo nabo nyenega umuntu atemvye aragira uwumuvyura. Uyu mupfasoni akaba ari umwe mu bari mu mahiganwa Ebenezer Award. Uwikunze Lydia, umwe mu batunganije ihiganwa Ebenezer Award, alahamagarira amashirahamwe rukristo gushigikira abaririmbyi mpimbazamana n'amashengero nayo adasigaye inyuma, ngo kuko bazoronka impera mu bwami bw'Imana. Abo baririmbyi nk'uko mwabibonye competition ifashwe mu mugongo na Faraja Group niyo yayiteguye, ariko kandi turatera kamo ayandi mashirahamwe rukristo ni menshi cyane akorera mu Burundi. Barashobora kuba batavyiyumvira canke batavyiyumviraga, ariko reka tubamenyeshe yuko bashobora kuza kudushigikira kugira ngo bikunde kino gikorwa tugikore nk'uko twari twacifuje, kuko ukuboko kumwe ngo kuriyaga ni kwimara ubugi. Ariko tugiye hamwe tugafashanya bakaza bakadufashiriza aho tugeze, vyogenda neza cyane kandi na wa mutwaro dufise yo gutegura edition ya kabiri ugaheza ugakunda. Ariko kandi
kandi hamwe n'ivyo turahari, turifuza yuko baza, turifuza yuko badushigikira, kuko nk'uko turiko dushigikira abandi abaririmbyi, natwe turakeneye gushigikirwa. Turakeneye abantu bashobora kuba bitahura nka twebwe, baze bahagararane natwe, bavuge bati natwe turazi kubashigikira kugira ngo bikunde namwe mushigikire neza abo mushaka gushigikira ari bo baririmbyi. By'ukuri ndatera amashirahamwe Rukristo yose, ndetse n'amashengero, ndetse n'abantu bashaka kuba bikorera utwabo, ndetse n'andi mashirahamwe nubwo atobari Rukristo mugabo bumva yuko bafise umutima wo kugira ico bafashije, nibaze bafasha abantu b'Imana kuko Imana izo bibahembera. Tukaba twabamenyesha kwibi yabivugiye mu ihiganwa Ebenezer Award y'igice ca kabiri gishiri ca nyuma yariko ribera mu ishengero Hope Church mu Kigobe. Iryo higanwa rikaba ryateguwe n'umugwi wa Faraja Group. Reka tubamenyeshe ko uyu ari mwanya wayavugwa hakurya y'amazi, amakuru tugiye guhera cane cane mu gihugu ca Nigeria. Mu gihugu ca Nigeria haravugwa umugabo yakiriye agakiza inyuma yo kwica abakenyezi indwi abatanga nk'ikimazi ku barozi no kubakoresha imiti y'ikirundi. Yari afise amayeri yo guha abo bakenyezi amahera kugira bamukurikire mu ishamba, aho mbere yaca abicira kugira agurisha ibihimba vyabo. Uwo mugabo Adebayo yahinduwe izina kubw'umutekano wiwe. Umunsi umwe yateguye ico gikorwa kigayitse ku mupfasoni w'umumisionari, ariko ntiyarazi ko akorera Imana. Amahera ariko uwo mupfasoni arayanka, abigerageza incuro nyinshi arananigwa. Niho uwo mupfasoni yafata ingingo yo kwigisha ubutumwa bwiza Adebayo, nawe abona kwakira agakiza. Ariko rero abo bamutuma baramurondeye hamwe n'uwo mukenyezi kugira babice, ariko birasendwa kubera inkomezi z'Imana. Niho na bamwe mu bakorana na Adebayo bakira agakiza, bakaba bagizwa hanini n'abarozi, abavuza imiti y'ikirundi hamwe n'abayisilamu, kukaba nkako n'uwo Adebayo yahora mu idini rya Islamu. Muri Iraq havugwa umufaransa agira kane yaciriwe urubanza rwo gupfa yagirizwa kuba akorana n'umuhari w'iterabwoba wegamiye idini rya Islam bita Etat Islamique. Uwo nawe akabazwe ku izina rya Mustafa Merzugi, akaba afise imyaka 37. Uyu mugabo akaba yarasavye ikigongwe ku banya Iraq, abanya Syria, ku Bufaransa, eka no mu miryango y'ababuza babo bahitanywe n'ibitero vy'iterabwoba. Ico twomenya kuri Mustafa Merzugi nuko yahora mu gisoda c'Ubufaransa kuva mu mwaka wa 2000 gushika mu mwaka wa 2010, akaba yarakoreye mu gihugu ca Afghanistan mu mwaka wa 2009. Uwo mugabo kandi akaba ava mu gisagara ca Toulouse, ahasanzwe hava abavukanyi Fabien na Jean Michel biyemereye kuba baragize igitero itariki 13 z'ukwa11 mu 2015, kikaba cahitanye abantu 130. Abo nabo bakaba baciye bicigwa muri Syria, Peru na Equateur. Muri ivyo bihugu havugwa ikinyamugigima caraye gihitanye abantu 8 na 26 bakomeretse. Abantu bakaba baciye baja mu mabarabara mwijoro ko hari igihe c'isaha 8:41 kw'isaha y'ico gihugu. Bamwe mbere bakaba bari biyambariye impuzu zo kurarana bita pinjama. Ivyo bikaba vyabereye ku birometero 70 uva mu karere k'ubumanuko gashira ubuseruko bw'igisagara ca Laguinas, igisagara kibamwo abantu 12,000 mu buraruko bwa Peru. Hakaba hari uwitavye Imana bivuye ku gitandara cibuye caguye ku nzu yiwe, nayo iyo nyamugigima ikaba yakomerekeje abantu 11, ibomora amazu y'uburaro 53 hamwe n'amashuri 5 muri Peru. Mu gihugu ca Equateur ho abantu 15 akaba ari bo bahakomerekeye. Amakuru yacu yo mu makungu reka tuyarangiririze mu gihugu ca Venezuela.
mu gihugu ca Venezuela umukuru w'igihugu ca Venezuela Nicolas Maduro n'uwigize umukuru w'igihugu ca Venezuela Juan Guaido bazohurira i Oslo muri Norvege, igihugu cemeye guhuza izo mpande zibiri zitumvikana, aho ni mu gihe kundwi heze abajejwe kubumvikanisha bari baganiriye na bamwe ukwabo. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'igihugu ca Norvege akamenyesha ko ataco batazokora kugira izo mpande zibiri zumvikane. Atwobamenyesha ko Venezuela gisanzwe gihanzwe n'ingorane za politike hamwe n'iz'ubutunzi. Amakuru yacu naho tuyarangirije, ariko abayafatiye hagati reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Gushikana Abarundi muri demokrasi, ku butungane bw'ukuri, ukongereza itungwa ry'igihugu n'ibindi ni zimwe mu ndoto z'incungu yo kwikukira kw'Abarundi umugani wa Rudoviko rwa Gasore imbere yuko agandagurwa na basesa nkuyoze. Mwabikurikiye. Uyu munsi niho hari hatunganijwe kuburanisha urubanza rwa RSF Bonesha FM gwitwariye ikigo kijejwe kugenzura ibinyamakuru Sense. Ugo rubanza rukaba rutashoboye kuburanishwa kuko umushingwamanza w'ikigo Sense atamapuro zikwiye yari yaje yitwaje. Ivyo navyo bikaba bitashimishije na gato umuyobozi wa RSF Bonesha FM Leo Masango, mukaba mwabikurikiranye. Mu makungu twabashikirije yavugwa muri Venezuela, muri Nigeria, muri Peru na Equateur hamwe no muri Iraq. Reka twongere tubashimire inshuti bagenzi mwari muduteze yompi, nongera nshimira na mugenzanje Mediatrice niyo mwungere hamwe na Jolie Fabiola Munezero bamfashije gutororokanya amakuru. Hervé Habonimana nje nayabashikirije. Isango ni mu makuru yacu yejo nk'aya mango Imana ibishatse. Amakuru atandukanye kuri Omega Radio ni kuri wedi 3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio